bakobwa canke ba mama icacu kubesha kizotuma benshi tutabona ijuru. Kizotuma abakobwa canke aba mama ijuru baryumva kw'iradiyo. Ego ariko abasore canke abagabo mwubahwe drama muzova mwisanga muri mwijuru mwenyene. Umukobwa arashobora gukunda abahungu 200 canke abasore 200 20 bakwiye, ariko nawe ukagira 21 ugasanga urukunda guha aruguha nk'urya muntu agukunze uri wenyene uri umwe kandi bakunze mwese muri abantu 20. Kandi birashoboka, abakobwa barabikora, birashoboka. Rero abakobwa twihanure, naho icaha cavuye kuri Eva kikava ku gitsina gore, turakwiye kugira gute? Turakwiye kwihanura tukamenya yuko icacu kubesha kiratwibasiye cane, kiratwiharije gose gose gose. Ico cacu kubesha turakwiye kucihana tukagiheba burundu. Ego hama umuntu ariko arumviza kano ka video ankorere sabone subscribe, cyo kutumva ibyo arabe hepfo iyi video arabona ahantu hari agakengeri agafyondeko muzomukoze. Hama nagenda bakarorero k'umukobwa aho twaganiriye tubanze kuganira ambwira ati jewe nukuri nkunze abasore benshi. Haragezeho nitaba abasore 4 ku munsi umwe, kandi abasore 4 bose canke abagabo, abo bagabo 4 bose narabitavye ku buryo atawigeze akemwa ko ntamukunda canke ngo amenye yuko ngiye kwitaba uwundi muntu. Ati vyagenze gute? Ati ngira kumuriri hewe. Ati mbwira ati vyagenze gute kugira abo bantu bose bitabe. Umukobwa ati umviza rero kandi agutera inkuru. Ndatega abati ati inkuru ishushe ngiraje. Burya arambwiye atumviriza mukobwa ati umunsi vyagenze gute? Ati c'était vendredi, niho hari uwari yanyandikiye muri bo mwabo dukundanye, aranyandikiye ati burya ejo uzokwitegure tuzogira gute, tuzobonana isaha 4 tuzohurira hana. Umukobwa atego burya ya samdigezi saa 3 mbona uwundi wewe arambwira ati mbiriza sheri uri he? Ndi muhira. Ati ubunyendaje kukuraba. Ndavuga ati mana yanje none ko yaje kundaba kandi ubundi namuhaye rendez-vous y'uyu munsi saa 4 nza kubigenza gute? Mugabo sinamuhakane namubwira ati ingo nta na kimwe. Ati tunana maze kuza vyagenze gute wowe undi wa saa 4? Ariko ndamubaza ati undi wa saa 4 wewe vyagenze gute? Burya yarashitse, amaze gushika turatayira inkuru turaganira. Tumaze kuganira za saa 4 ziragera. Ndabaza ati tinone vyaciye bigenda gute kumva za saa 4 zigeze kandi ariko arakurondera akubwira ati watevye? Atwazi genda mubwiye yarantelefone yaranyandikiye mbere kuri WhatsApp ambwira ati sheri ko watevye teje nashitse hahandi twavugana. Nanje azigenda mwishaho nyene icacu kubisha kiba kiranyinjiye. Azigire vyagiye nce ndamwisha tumviriza sheri nukuri umbabarire cyane, umbabarire kandi rendez-vous yawe nije nayiguhaye atari ko be nukuri ubunyene. Urabona ubunyene tuvugana mama wacu aciye ava ruguru aje mu rubanza. Tunone kuba rero aje mu rubanza nukuri bibaye ngombwa yuko ncangira gute cyo ndamutekera ifungurwa. Atari ko ni wihangane urabona saa 6 nzoba ndagushikiriye kandi vraiment please ntugende nukuri tutabonanye. Murundi yaravyumvise aravyakira tubandanya dutera inkuru n'uyo rero wewe twatanguranye wa mbere tubandanya dutera inkuru ti none rero nawe kugira umwikure nawe vyagenze gute kugira uje kuraba undi wa kabiri.
turazo uwo ngene vyagenze nace ndamuhenda tumviriza sheri twaganiriye vyaryoshe ndaryohewe kandi ndaryohewe kuba waje kundaba nukuri ndaryohewe kandi cane atariko rero urabona ko ngaha hariho ibigori rero mu nzu bijya byo koza turabona ko bino bigori ari byinshi ati hariho n'amafaranga bandungikiye barungitse ngo nshire umusaza wanje none burya namuhaye rendezvous ko nshobora kumushira bino bigori saa sita none dore saa sita zirageze zigira zigere none ngiye muri douche ngira nitegure hanyuma ndamushira ibyo bintu shiri nawe twari kumwe wa mbere abuze nta na kimwe raba ugire gute umushire ibyo bintu sawa ndaja muri douche nditegura ndaheza maze guheza ndamuherekeza aca mfatira moto gusa navyo bigoye shira mu isakoshi uko mbona ko ndida kumubesha ndabishira mu isakoshi kumva twatugiye tujanye acafatira moto mba ndagiye ngiye mbashitse hehe kuri wa wundi wa kabiri umwe twahanye rendezvous ndamushikiriye sanga nyene yihebuyeho twavuganye ndamubwira ati nukuri sheri please nukuri mbabarira ndagusabye ndakwingize ndaciye bugufi nukuri uko niko vyagenze mama wacu yaciyaza amaze kubuza biba ngombwa ko ndamutegurira ifungurwa arafungura amaze gufungura acambwira yuko kuba ibintu by'amabisi atabimenyereye bice biba ngombwa ko ngira gute ko ndamuherekeza kuri bisi honyine yari yambwiye yuko dutegetswe kujana mu rubanza kugira ndamwikure ndamubwira ko mfise umugenzi shiriye bino bigori cuharura uko ngenda mubeshe kugira nzanye bino bigori kugira nitabe rendezvous yawe ibaze ugo rukundo ndagukunda sheri ndagukunda nukuri umuhungu ati yoje kumbe nuko vyagenze ati yo ntamuhenda ko njanye bino bigori yabambwiye ngo tujane mu rubanza ca ndavyankuko rero burya turaganira nawe baraganira hageze saa 7:30 ubundi baramwandikiye be uri hehe kube hari uwundi muntu bo bari bavuganye ava ruguru amuzaniye ibintu nawe nyine yari umusheri wiwe aramwandikiye mbere uri hehe ko nari nzanye bya bintu acabwe wa musheri we wa kabiri bari kumwe atumviriza sheri burya ruguru bandungikiye ibintu none dore karanyandikira ngo ngende kubitora sawa nta kibazo bo baravugana baragikora urukundo rwawe nyene bararyoherwa aramubwira atumviriza rero dore amasaha arageze ndagiye kugira gute gutora ibyo bintu nawe amufatira moto abaragiye mba ndagiye ndawati mana yanje hewe uko kubesha kwawe ko gukaze amaze kugenda aramushikira aramubwira ati sheri ko wari watevye byagenze gute atoya tinari naciye gutora bino bigori ku muntu yari yabinyemereye sawa nta kibazo titora bino bintu nakuzaniye ni surprise yawe baby ndakunda kandi cyane nawe nyine baraganira iby'urukundo rwabo baraja mu rukundo aramwereka uko ari we wa mbere afise mu buzima kari we wenyine ahubwo atanu ubundi muntu afise bakundanye burya ico yakoze nawe baraganira baraheza ntibahejeje ahubwo ashamubwira turazi aha rero burya ndatashe ngira ntahe umuhungu atanti sawa nta kibazo nutahe tuzosubira ikindi gihe nta ngorane nawe amufatira moto aho wundi nawe yamwandikiye agira kanega shenda ukeneye nshaka tuganire nshaka nyene ndawe urabyumva by'urukundo uri he sheri nagiye gutora ibintu bandunyikiye ruguru none ubu nyene nzoba ndagushikiriye kuko uwo muntu nagiye kubitora ko ari kuri kotebu none agira nshikire mu kanya umanya nzobanje ati sawa aho ndiye baraganira baraheza agira gatatu n'uwa kane uwo wa gatatu nyine wawe ngamufatira moto ashikira wa wundi wa kangahe wa kane naho nyine baraganira barakora ibyabo barakora amapenze kada baravugana nyene by'urukundo rwawo nawe nyene yabiboniye yuko mengana we bakundanye wenyene kumbe ku munsi
yahetuye abasore bane urabona bane. Ndambwira ati mana yanje oya nawe warengeje urugero. Yesu we noneho bose uko ari bane bose ubakunze icarimwe. None ngo hari uwuzi ko ndamuvanga, umwe wese azi ko ndamukunda ari wenyene rudende. Mana yanje ibyo bintu n'ukuri arukwiye kubigabanya ugakunda umuntu umwe. None nibabimenya ubona bizogenda gute? Nibamenya umwe akamenya ko umuvanga undi akamenya ko umuvanga badoce baguheba bose nakazi kawe ndamuhanura. Ego rero igitigira nyamwinshi c'abakobwa canke abadamu vraiment bari baswe n'ikintu cyo kubesha. Icaha cyo kubesha n'ukuri simbuze ngo ni bose ntimunyumve nabi cyane mu rukundo. Ntimunyumve nabi simbuze ngo ni bose. Wewe ubwawe uri kurumviza ino video urashobora kwishira mu gishimo ukavuga ati ahantu vraiment nanje ndimwo tu. Cyangwa ukavuga ati jewe vraiment simbesha. Mu bose no mu ruhande rwiwe simbuze ngo ni bose. Mugabo igitigira nyamwinshi c'abakobwa n'ukuri kw'Imana kirabesha pe, kirabesha. Ego ugasanga aravanze abahungu 10 simvuze babiri cyangwa batatu nabo babiri bobo ni bakeya. Kandi bakabona uko menga bakunze ari umwe. Uwo muhungu akabona yuko menga ebagabo jeho ati John aratomboye mfise uko gatamvanga, kumbe ahubwo ari we katamani kigomba kukuvanga. Turakwiye kwihanura rero twebwe abakobwa ibintu byo kubesha tukabihagarika n'ukuri. Naho icaha cyo kubesha canke icaha cazanywe n'umugore turakwiye kugira ubwenge, tukavuga ati ko cazanywe n'umugore kana twe twigengesere mu kijanye n'icaha cyo kubesha. Abagabo namwe mwubahwe naho bishikanye nabo bakatuvanga bakagira iki, ariko vraiment n'ukuri mwubahwe cyane muzohava mwisanga mu ijuru. Ari mwebwe mwenyene muriri umwe abakobwa nabo basigaye. Ego icaha cyo kubesha kirabibasiye gose, kiratwibasiye nako nanje ndimo. Hama ugerageje agaheza kano ka video n'ukuri ndamwinginze pe kandi cyane agende arabaho hepfo ankorere sabone canke subscribe cyo kutabyumva naho ko si bose bumva igifaransa ngiki. Hari ahantu hari agakengeri aho hepfo hanyina hari agakengeri agafyondeko azobakozi. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane rero muheza gigwa muronke byinshi ico wasengeye Imana ikiguhe nzomukoze. Imana ibanzigamire. Ciao.